Ndabaramukije abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Niteka n'umunezero ntangere byo gusubira kwa namwe mwe banywanyi mukurikira imbonesha kure yacu ari nayo yanyu Shiramatsiko TV. Nimbonesha kure mwe rudende dushikiriza inkuru n'ibiganiro utaronka ahandi. Hari amakuru ahambaye duhejeje kuronka avuga ko hari umutegetsi akomeye cane muri CNDD-FDD agiye kwinjizwa ibohero rya Gitega. Amakuru menshi atandukanye ava ngaha mu gihugu c'u Burundi cane cane mu begereye umukuru w'igihugu Perezida Evariste Ndayishimiye aremeza ko mu bagiye kwinjizwa ibohero muri no minsi ari hagati ya Generali Prime Ngabo arongoye igisoda c'u Burundi. Murazi imishamirano imaze iminsi iri hagati y'abo bagabo bombe, aho Prime Ngabo yababajwe bikomeye cane n'uburyo ki Perezida Evariste Ndayishimiye yagiye aramuvuguruza, ariko Perezida Evariste Ndayishimiye nawe akababazwa n'akarenganyo kaba mu gisoda kandi akababazwa n'amahera menshi cane Prime Ngabo yibye igisoda, ariyo mpamvu yafashe ingingo ihambaye kuba yamupfunga muri ino minsi, ariko akabona ko amupfungiye ahantu horoshe cane ashobora gutoroka canke akaba nawe yakora ibidasanzwe, ariyo mpamvu hari agasho kadasanzwe kubatswe Igitega gategekanywa ko kaba kakira Prime Ngabo canke Reveriyano Ndikuriyo. Murazi n'ubundi ko Reveriyano Ndikuriyo ndetse n'umukuru w'igihugu naho bitameze neza, murazi ko injyane zabo zibandanya kandi zihambaye cane. Murazi ko Perezida Evariste Ndayishimiye yatanguye kuvuga ko ataho ahuriye n'abavuga ko bari mw'iragi ry'umuhisi Petero Nkurunziza, mu gihe umukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo we agaragaza ko umuntu nyamuntu yari Petero Nkurunziza, akabona ko Perezida Evariste Ndayishimiye ataco avuze ngaha mu gihugu c'u Burundi. Murazi bamwe mu bagumyabanga ukuntu bashavuye bikomeye cane bamaze kubona Generali Arengiyome Bunyoni apfunzwe, bakabona ko ibyo Evariste Ndayishimiye ariko arabakorera ari ukugira ngo abate kuw'amazi, kandi bakabona ko ari kubagambanira ku buryo bukomeye cane. Murazi uburyo ki abategetsi ndetse n'abajenerali batandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi bababajwe n'ingingo y'umukuru w'igihugu yo guhindura amafaranga ibipapuro, bakabona ko Evariste Ndayishimiye ariko arahemukira abo bahoranye mu mugambwe ku butegetsi kandi bavanye mw'ishamba, nabo bagashaka icamubakuraho bakacibura. Murazi amakuru amaze iminsi avugwa hagati y'umukuru w'igihugu ndetse n'umukuru w'umugambwe Reveriyano Ndikuriyo, biragaragara neza ko aka gasho gahejeje kubakwa Igitega gashobora kuba kagiye kwinjizwamo umukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo canke se Prime Ngabo. Niko amakuru menshi ava mu begereye Perezida Evariste Ndayishimiye atumenyesha, akavuga ko umutegetsi agiye kwinjizwa ako gasho Reveriyano canke se Prime Ngabo, kuko ngo aribo basigaye mu butegetsi bwa Evariste Ndayishimiye bamuteje ikibazo gikomeye cane. Ka gasho kadasanzwe k'Igitega karuzuye, hasigaye kumenyekana abagabo babiri bagateguriwe, ariko amakuru menshi aremeza ko ari Prime Ngabo ndetse n'umukuru w'umugambwe ku butegetsi, kuko uko ako gasho kubatse biraboneka ko ari abategetsi bahambaye kagiye kwakira. Kandi murazi nyine ko muri no minsi abategetsi babiri ari Prime Ngabo arongoye igisoda c'u Burundi ndetse n'urongoye umugambwe ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo barashamiranye bikomeye cane n'umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu akabona ko natabapfunga bashobora kuzamutembagaza ku butegetsi nk'uko Generali Arengiyome Bunyoni yaragiye kubikora, ariyo mpamvu yabubakiye agasho kadasanzwe ku buryo ki batazabasha no kwihinya. Mwibutse ko niba utaravyonda kuri sabone, akariko karyo keza ko gupyondaho kugira ngo ko dushikijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba wa mbere mu gushikirwa navyo. Byose twabibateguriye tugiye kubashikiriza muri ano makuru twabateguriye. Ka gasho kadasanzwe k'Igitega karuzuye, hasigaye kumenyekana abagabo babiri bagateguriwe. Mu kwa gatanu guheze twarabahaye inkuru y'agasho kadasanzwe kariko kubakwa mw'ibohero rikuru rya Gitega. Abakozi bakubatse bakora bahutagizwa kandi bahagarikiwe n'umukuru w'iperereza mu ntara, nk'uko byagenze mw'ibohero rya Ngozi igihe ariko harasubirwamwo ngo hakire Generali Arengiyome Bunyoni. Biraboneka ko ako gasho kadasanzwe k'Igitega kubakiwe uwundi mutegetsi akomeye cane, ariko rero ko
kubakanywe inzigo nyinshi cane umuntu azoba ariko aragategurirwa ni umuntu yankwa rwose kandi atinywa cane n'abatwara. Biraboneka ko ako gasho kadasanzwe k'Igitega kubakiwe uwundi mutegetsi ariko rero ko kubakanywe inzigo nyinshi cane. Umuntu azoba ariko aragategurirwa ni umuntu yankwa rwose kandi atinywa cane n'abatwara. Murazi nyene ko muri kino gihe imishamirano ikomeye cane ndetse n'impungenge umukuru w'igihugu afise ari uko Jenerali Arengiyome Bunyoni naho apfunze ariko agifise abantu benshi mu butegetsi, akabona ko natareba neza n'ubundi bashobora kumutembagaza, ariyo mpamvu ako gasho nta wundi yakubakiye ari Reveriyani Ndikuriyo arongoye umugambwe w'ubutegetsi, kandi murazi neza ko Reveriyani Ndikuriyo niwe asigaye akomeye cane ashobora guteza ibibazo bikomeye Perezida Evariste Ndayishimiye ndetse n'umukuru w'ingabo Prime Niyongabo, aho bivugwa naho ko umubano wabo utifashe neza nyuma yaho Perezida Evariste Ndayishimiye amenyeye ubunyonyezi bubera mu gisoda, ndetse naho yatanguriye nyine kugira ibintu byinshi yaka Prime Niyongabo kubera ko yabona ko ariko ararenganya abasoda, ariko ibyo nabyo Perezida Evariste Ndayishimiye yabikoze kugira ngo araba ko igisirikare kitazamutembagaza, kuko ingufu nyinshi cane kugira ngo ubutegetsi buhirikwe zica mu gisoda. Agasho kubakishijwe inzigo nyinshi cane. Amasoko yacu avuga ko aho hantu ari ibyumba bibiri bigabuje uruhomo rukomeye, icumba cose kingana hafi imetero 4 kuri 5. Muri ico cumba kimwe cose barubatseyo akumba karimwo ubwogero, dushe naho ko kwihagarika hasi rimwe. Uretse ibisakazo akumba kose gafise rusenge rw'amabati mu mvo yuko hatagira umuntu nyine agira ikintu acisha kuri urwo rusenge. Akumba kamwe kose gafise imbere yako akabuga gatoyi ko guteramiramwo, barabubakiye aho umuntu ashobora gutekera. Ako kabanza ko guteramiramwo bakubakishije impome zikomeye cane, hejuru ntigasakaye ariko hapfunzwe n'akayungiro kugira ntihagire uhacisha ikintu ngo aterere uwuzaba ahapfungiwe. Ubwo bwumba bubiri ntaho buhurira kiretse impome zibutandukanya, no mu gihe hageze uwuja kuramutsa abapfungiweyo hariho amarembo atandukanye. Byose bikozwe ku buryo abazoba bapfungiwe muri ubwo busho batazoshobora kubonana kandi ataho bazohurira n'abandi banyororo. Aba bantu bapfungwa gutya ni bande? Mw'ibohero rikuru rya Gitega hari hasanzweho ikibanza kidasanzwe kigenewe abagirizwa ko bashatse gutembagaza Perezida Nkurunziza muri 2015, ariko bo ntibapfunzwe gutyo niko ntibahura n'abandi banyororo, ariko barafise ikibuga kinini co guteramiramwo, barafise aho basengera bari kumwe ari benshi bakaremeshanya. Kuva aho hafatiwe Jenerali Bunyoni niho hatanguye kuboneka ubusho budasanzwe, ubusho bugenewe ibihangange byo muri CNDD-FDD, aho umuntu apfungwa ari wenyine akabaho atawe bashobora kuganira. Kwa Bunyoni Ingozi bisa n'ibyari bikigendeka, kuko naho atabona abandi banyororo arafise ikibanza kitari gito ca siporo. Abimirije kujanwa Igitega bo bazoba batawe mu mwobo, naho babasigiye aho kogera no kwihagarika h'abasirimu. Nta kintu kibi nko gupfungwa atawe muri buganire. Umuntu ashobora no kugwara mu mutwe iyo bimeze gutyo. Amakuru dukura Ingozi aravuga ko Jenerali Bunyoni yasabye ko bamushira mu bandi banyororo, abatwara ibohero bamwishura ko ngo bariko bamukingira abohava bamufotora. Nawe ati burya hari ico ntarabona, ubu ntibanyandikako iminsi yose, nimunshire mu bandi mbeho nk'abandi bose. Niho bamwishura ko ingingo zo kumupfunga wenyine zavuye hejuru nyine, ari Perezida Evariste Ndayishimiye yategetse ko bamupfunga wenyine kugira ngo bamwumvishe, kuko ngo yari atangiye kumuzamuraho umutwe ku buryo bukomeye cane, ariyo mpamvu yafashe ingingo yo kumupfunga wenyine kugira ngo abanze yumve uwo yari agiye gukinisha gutembagaza ubutegetsi. Ariko amakuru menshi akerekana ko naho Perezida Evariste Ndayishimiye yapfunze Jenerali Arengiyome Bunyoni, ariko n'ubundi agifise ubwoba bwinshi, kuko n'ubundi
mu butegetsi harimwo abantu benshi badakunda Perezida Evariste Ndayishimiye, babona ko ibyo ariko arahindura ari ukubononera ku buryo bukomeye cane, ariyo mpamvu n'ubu ngubu abandanya kubaka ubusho buhambaye kandi butandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, kugira ngo aje apfunga umwe umwe kugeza bose abamaze mu butegetsi bwiwe, amaze atware atawumubangamiye. Ibiriko birababaza abagumyabanga batari bake ndetse n'abo mu mugambwe ku butegetsi, babona ko bariko barahemukirwa n'umukuru w'igihugu General Evariste Ndayishimiye, kandi aribo bamushize ku butegetsi. Ubutegetsi bwuzuyemo ibihuha byinshi cane, injyane za Ndikuriyo na Ndayishimiye ziravugwa cane, amaso yose ari kuri abo bagabo babiri. Amakuru avugwa hagati yabo asigaye agoye no kuvugako, ntawe uzi ko aribo bageze aho bateguriranira ubwo busho bw'inzigo imeze gutyo. Ariko amakuru menshi akavuga ko umukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo yamenyesheje ko aho kugira ngo azinjire ibohero nk'uko byagendeye General Arengiyome Bunyoni, ahubwo Perezida Evariste Ndayishimiye ariwe azaryinjiramo. Amakuru menshi akagaragaza ko Reveriyani Ndikuriyo impamvu ariko arabandanya gukoresha imyimenyerezo ya gisirikare imbonerakure ari ukugira ngo zizamufashe mu gihe Perezida Evariste Ndayishimiye yahirahira kugira ico amukoraho, aho abanyagihugu ndetse n'abanyepolitiki batandukanye batekewe n'ubwoba, bakabona ko ibintu bishobora gukomera cane nihatagira uhebera undi hagati y'umukuru w'umugambwe ku butegetsi Reveriyani Ndikuriyo ndetse na Ndayishimiye umukuru w'igihugu c'u Burundi. Iciza c'agasho ni kimwe, uwubaka yama yibaza ko kagenewe abandi, ntiyigera amenya ko atariwe azokajamwo. Hari inkuru ikunze kuvugwa mu Burundi y'umushikiranganji w'ubutungane yigeze gushirako itegeko rivuga ko umunyororo wese bazomunwa acinjira kandi bazomwambura ibirato nyine acinjira ibohero. Haciye igihe wa mushikiranganji akurwa mu mabanga, mbere hagera igihe arapfungwa, yinjira mu munyororo bamubwiye ibyo kunumya no gukura ibirato ashaka kunana ngo bariko barahonyora agateka kiwe. Niho abacunze ibohero bamwereka itegeko rimanitse ku ruhome, aravye asanga niwe yashizeho iryo tegeko. Uko niko benshi batangara ingingo mbi bafatiye abandi zibagezeko. Uwo mushikiranganji ntawe nzi, sinzi nuko abavuga iyo nkuru batashikuza, ariko ni icigwa c'ubuzima ku bakuru bafata ingingo mbi bibaza ko zigenewe abandi, cane cane abo banka. Amakuru menshi akagaragaza ko naho Evariste Ndayishimiye ariko arabandanya kubaka udusho dutandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, ashobora kuzisanga ariwe apfungiwe muri utwo dusho ariko arubaka, kuko nawe ntakunzwe na gatoya na bimwe mu bihangange ndetse n'abagwizatunga ngaha mu gihugu c'u Burundi. Abajenerali bakomakomeye ngaha mu gihugu c'u Burundi bararangije kumukuraho icizere, biboneka ko isaha n'isaha naho ariko arafata ingingo zihambaye, ariko nawe ashobora gusanga ubusho ariko yubaka hirya no hino mu gihugu, kandi ubusho bukomeye cane burimwo inzigo nyinshi, ashobora gusanga ariwe abupfungiwemo nk'uko byagiye bigendera abategetsi batandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi, aho buri umwe wese afata ingingo yibwira ko nyine iyo ngingo ayifatiye abandi, ariko agasanga niwe bwiwe igizeho ingaruka zikomeye cane. Injyane ziri mu butegetsi bwa CNDD-FDD zirabandanya kandi nta nubwo ziteze guhera, kuko ni ibintu by'uruhererekane. Murabizi neza ko ibihangange batanguye ari 6, hasigaye 2 gusa. Ninde azokurikira? Aho CNDD-FDD yashikira ubutegetsi muri 2005, ubutegetsi bwari mu minwe y'abagabo 6, niko hariho inzego z'igihugu zitwa ko zifata ingingo, ariko abategeka by'ukuri bari Petero Nkurunziza, Hussein Rajabu, Generali Adolphe Nshimirimana, Generali Arengiyome Bunyoni, Generali Evariste Ndayishimiye na Generali Silas Ntigurirwa. Nyuma y'imyaka 2, umwe muri bo Hussein Rajabu yarakuwe, mbere arahava yinjizwa ibohero rikuru rya Mpimba, aho yamaze imyaka 7. Muri Ntwarante 2015, Hussein Rajabu yaratorotse ibohero arahunga mu mahanga, abandanya urugamba rwa politiki. Kuva muri 2019 ntawe uzi neza amakuru yiwe. Mu iperereza by'u Burundi bemeza ko bamwishe, abanywanyi biwe bo bemeza ko akiriho. Imyaka 4 iraheze atavuze. Imbere y'uko abogozwa, Hussein Rajabu yafatwa ko asigaye afise ububasha busumba
ubw'umukuru w'igihugu. Nyuma y'imyaka 10 bari mu butegetsi, General Adolphe Nshimirimana yaragandaguwe, nta muco urigira utangwa ku rupfu rwiwe. Abafise ico bazi bafashwe baca bicwa n'iperereza badashize ahabona ibyo bazi. Urubanza rwiwe mu butungane rwuzuyemwo igipfungu gikomeye cane. Amasoko atandukanye yerekana ko urupfu rwiwe rwafatanije ubutegetsi bwa Nkurunziza na bamwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi. Ni ibinyegezwa bikomeye. Imbere y'uko agandagurwa, Adolphe Nshimirimana niwe wenyene yari asigaye ashobora kubahuka umukuru w'igihugu. Hariho n'ubwoba ko yoba yashaka ko umukenyezi wiwe arongora inama, ivyari gutuma asubirira umukuru w'igihugu hagize ikimushikira. Inyuma y'imyaka 15, Petero Nkurunziza yarasandavye. Ubutegetsi bwavuze ko umutima wiwe wahagaze giturumbuka. Nta kindi cakozwe kijanye no kumenya icatumye uhagarara. Vyabaye mu gihe hari haherutse gutorwa umukuru w'igihugu mushasha, ariko Nkurunziza akaba yari yishiriyeho itegeko rimuha ububasha budasanzwe nk'imboneza y'amahoro. Ivyari gutuma agumana ijambo rinini. Yaravuye ku butegetsi mbere agahava arengera n'umukuru w'igihugu. Nyuma y'imyaka 18, General Arengiyome Bunyoni yarakuwe mu mabanga aranapfungwa. Ubu ngubu abayeho nabi cane, aho umuryango wiwe ubayeho mu bwoba kandi ubandanya gukorerwa agatotezo gakomeye cane. Muri 6 batanguye hasigaye Varisito Ndayishimiye na Silas Ntigurirwa. Ntawuzi uzokurikira kwicwa, gupfungwa, kunyagwa ivyiwe canke guhunga. Bose ntawukura icigwa mu vyashikiye abandi. Usigaye yibaza ko ari we akomeye maze agakorera ikibi abandi atiyumviriye ko ivyo nyine bizomubako nawe nyine. Uko abo batanguye bavamwo niko bahaduka abandi bahoze munsi yabo, nk'aho twabonye Prime Ngabo ndetse n'umukuru w'umugambwe uri ku butegetsi Reveriyano Ndikuriyo. Muri kino gihe nabo nyine bari mu bihangange bikomeye cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko nabo nyine bahageze nta vyigwa bakura mu vyashikiriye bakuru babo. Umurindi w'ikibi uguma ari wa wundi gushika naho bashikiriwe nyine, nabo nyine ukabona ibyo bariko bakorera abandi biriko birabageraho. Hari amakuru menshi atandukanye turiko turabatohoreza arabana n'ako gasho kubatswe ndetse n'uwo ugiye kwinjizwamo, ndetse n'andi makuru menshi abari kuvugwa muri politike. Turaza kubashikiriza amakuru yacu, hanyuma wifuza kuzajya baba mu mbere bashikirwa n'inkuru n'ibiganiro bene nk'ibi. Ico usabwa nta kindi, niba utaravyonda kuri sabone, aka niko karyo keza ko guvyondaho kugira ngo ko dushijeho amakuru n'ibiganiro bene nk'ibi ujye uba uwa mbere mu gushikirwa navyo. Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije.